ukuri. Mbega urasoma ivyanditswe vyera canke se umwanya wose uwumarira muri telefone, canke se umwanya wose uwumarira mu bidahimbaye, canke se umwanya wose uwumarira mu kabari, canke se umwanya wose uwumarira mu bindi ariko atanyungu nimwe biguha kugira ngo ushobore kugira imisabane n'Imana. Umva ukuri, soma ivyanditswe vyera, niho uzoshobora kumenya Imana. Ntuzoshobora kuzimira, ntuzozimira mu madini, ntuzozimira mu ngeso mbi, nta na hamwe bizoca kugira ngo uzimire, kuko uzoba uzi ukuri. Umva ukuri, kunda gusoma. Dusomye muri Mariko 12:24 haravuga ngo, mbega igituma muzimira suko mutamenye ivyanditswe canke ubushobozi bw'Imana. Bitubwira ngo mu gihe utaba warasomye, mu gihe utaba waragize umugenzi amajambo y'Imana, ibitabo vy'Imana, nta hantu na hamwe uzomenyera ngo uri mwikosa, nta hantu na hamwe uzomenyera ngo uriko urakora ikitabereye. Oyaha uzokoma wibereye muri vya bindi nyene kuko utamenya kwawe, kuko utasomye. Hazogera igihe wifuza gusoma bidakunda, gushaka kumenya ijambo ry'Imana ariko bitagikunze. None umva ukuri, kunda gusoma, kuko umuntu wese akunda gusoma niho ashobora kumenya ngo ndi mubiki canke ndi mubiki. Kandi amajambo ya Bibiliya aratubwira ngo vyose vyarumviswe. Ibyo tubisoma mu Musiguro 12:13. Nimba byose byarumviswe, ngo vyose vyaravuzwe. Nuzovuga ngo dinasambanye kubera ngo ntagizene, kubera ntazi ko ari icaha. Ahubwo menya ngo ico cose ko ari icaha caravuzwe, carumvikanye. Nukuvuga ntacu uzobufise wireguza. Vyukuri Yesu Kristo agira garuke, kandi azuza gutora abana biwe bamwitweho neza, abana basomye bakamenya ngo nzokwitwara gute ngo ndoshobore kubana nawe. None nawe ntikeneye ko mu mugabane wabo. None nawe kuvuga ngo uri umuntu w'Imana ariko ukabudasoma, kuvuga ngo uri umuntu w'Imana ariko utabudafasha umwanya wo gufata ngo usome ijambo ry'Imana. Umva ukuri, menya neza gusoma. Menya neza gusoma ivyanditswe vyera, kuko mu vyanditswe vyera ariho uzokura ukwidegemvya. Ngo menya ukuri kugira ngo ushobore kwidegemvya. Umva ukuri.